gushira abandi ubusa amashano abantu kumva ngo basigaye bagendeza hafi mu manzi ngo umuntu araza mu rubanzi wawe ngo akaharira ishano we utabizi. Abarundi duhinduke tuvavanure n'icaha. Uyu ni Generali Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi, akaba yarajejwe amabanga atari makeya ndetse akaba yarakoze byinshi kugira ngo CNDD-FDD ishike ku butegetsi. Ariko uyu munsi Perezida Evariste Ndayishimiye afatikanije n'umutambukanyi we Angeline Ndayubaha bakaba barakoze ibishoboka byose kugira ngo ubuzima bwe babushire mu kaga, harimo ko bagerageje kumugandagura Imana igakinga ibihangange bikabyanga, ndetse ubu tuvugana akaba apfunzwe yaragirijwe ibyaha by'agacamutwe arimo kugerageza gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse no kugandagura umukuru w'igihugu. Akaba yarashizwe ko ibyaha by'agacamutwe kugeza aho apfungwa umunyororo w'ubuzima bwiwe bwose, ndetse n'amatungo ye yose yabiriye akuya akayakwa. Ibi byose bikaba byarateje ikibazo gikomeye cyane muri CNDD-FDD, aho bamwe mu bagumyabanga bakumbuye Generali Arengiyome Bunyoni bifuza ko yagaruka ndetse akaza gutabara igihugu, bo bemeza ko kimaze gutabwa mu manga n'akarwi karongowe na Angeline Ndayubaha afatikanije n'umutambukanyi we ndetse n'abandi bace babashigikiye bari mu butegetsi bwabo. Ni byinshi twabateguriye kuri Generali Arengiyome Bunyoni, aho tuza kugaruka ku bindi bintu bikomeye cyane aherutse gukora aho apfungiwe mu ibohero rya Gitega, aho yongeye gutungura Perezida Evariste Ndayishimiye akamwandikira SMS amukeza ku myaka 5 amaze atwara Uburundi, ndetse akaba yararengejeho amajambo akomeye kandi ateye ubwoba, amajambo yatumye Perezida Evariste Ndayishimiye ahungabana, abona ko byanze bikunze amazi atakiri yayandi, ndetse abona ko Bunyoni naho yibwira ko amufunze by'ukuri atamufunze, kuko biraboneka neza ko Bunyoni afise imbaraga nyinshi ndetse n'ubushobozi byo gukora ibyo ashaka, kuko kubona ukuntu apfunzwe n'uko acunzwe ariko n'uyu munsi akaba agitunze telefoni ni ibintu byatangaje ndetse bibabaza cyane Perezida Evariste Ndayishimiye. Bimwereka ko byanze bikunze mu bamukikuje bari ku ruhande rwe bamwereka ko bari kumwe, mu by'ukuri abenshi ari aba Bunyoni naho yibwira ko ari abiwe. Ni byinshi twabateguriye aho tuza no kugaruka kuko abagumyabanga babibona ndetse n'icyo bifuza kuri Generali Arengiyome Bunyoni, tukagaruka no ku Barundi bavuga ko Bunyoni nyabuna acyari muri leta ibintu byagendekaga, kuko Abarundi baridegembyaga ndetse Abarundi bararonkaga agatoro nubwo kanyuzagamo kakabura, ariko ntibyigeze byunyuka nk'uko byunyutse uyu munsi, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yamye avuga ko Generali Arengiyome Bunyoni ariwe umwononera, ariwe utuma ibintu bidakunda, ndetse ariwe utuma igitoro kitaboneka, agatuma ifumbire itaboneka, agatuma ibyankenerwa nka byose mu gihugu bitaboneka. Ariko Bunyoni akimara gupfungwa, Abarundi niho bamaze kubona ukuri, babona ko Bunyoni arengana, kandi babona ko Bunyoni rwose yarengagijwe n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ahubwo ko yari umuntu mwiza. Bunyoni asigaye afatwa nka Hussein Rajabu warenganijwe nawe Nkurunziza akamutako amabi yose yarariko arakorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD icyo gihe. Ariko Hussein Rajabu amaze gutabwa mu mvuto, ibintu byarakomeye cyane, Abarundi baricwa ku bwinshi, ubutunzi bw'igihugu buranyuruzwa, ibintu birayangara mu gihugu, kugeza aho Nkurunziza yihagiye ikiringo cya gatatu atararekuriwe n'amategeko, ikiringo cyakweze amahano atagira uko angana nk'uko mubona bibona muri no minsi, aho n'umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca aherutse guhamya ko icyo kiringo cyakweze akarambaraye ndetse cyataye igihugu mu manga. Benshi rero barafata ko uyu munsi Bunyoni nawe ariko ararengana, ndetse bagafata ko Bunyoni ari watumaga ibintu bigenda mu gihugu, none aho amaze gupfungirwa
guhindurwa, Angeline Ndayubaha yahise afata ibintu byose mu minwe. Ni byinshi twabateguriye aho tuza kugaruka ku butumwa Ndayishimiye yahawe abuhawe na Bunyoni, ndetse tukaza no kugaruka ku butumwa abagumyabanga bariko baratanga, aho bose bifuza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yapfungura Bunyoni kandi Bunyoni agasubizwa iteka yahoranye. Byose nta handi wabironka uretse kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Abagumyabanga bakira gute ibijanye no gupfunga Generali Arengiyome Bunyoni n'ikibi Ndayishimiye ariko arabakorera muri no minsi? Ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye bwarihenze rwose mu gutunganya ndetse no gukora ibishoboka byose kugira ngo bapfunge Generali Bunyoni, babanje kunyegeza bimwe mu biruvugwamwo na cane ibijanye no gutembagaza ubutegetsi hakoreshejwe amagenegende. Ibi byatumye abanywanyi ba CNDD-FDD batemera ibivugwa mu rubanza, ndetse bakaba batemera igituma Ndayishimiye agumya gupfunga Bunyoni, kandi biboneka neza ko Bunyoni ari umuntu utarakoze ikibi, ndetse biboneka neza ko CNDD-FDD ntaco yigeze ikorera abarundi, ahubwo ko Ndayishimiye ari wari ukwiye gupfungwa kuko ari we uri konona igihugu ku rugero ruteye ubwoba. Hano tugira tubasangize ubutumwa bw'umwe mu bakozi b'iperereza mu ntara, bamwita Elias, aje gutorokanya amakuru mu makomine amwe agize imwe mu ntara z'u Burundi. Mu butumwa yaturingikiye aremanga ko ari umukozi w'iperereza naho atashimye ko tuvuga umwidondoro we hano. Ibyumviro yadusangije byerekana uko abanywanyi ba CNDD ku rwego rwo hasi bariko barakira ibiriko birakorerwa Generali Arengiyome Bunyoni. Muri rusange babona ko Bunyoni na Ndayishimiye bariko baranyenyurana ko muri byinshi Bunyoni abeshyerwa, ahubwo ko bapfa umupfumu bahuriyeko, ndetse bakaba bapfa ko Bunyoni ashaka gutabara abarundi mu gihe Ndayishimiye ashaka kuwagumya abashyize mu gahotoro nk'uko ariko arabikora, aho abarundi babandanya kwinjira mu nzira njyabukene iteye ubwoba, aho benshi bemeza ko ata muntu n'umwe ukifuza kuba mu Burundi uretse umutegetsi uronka ubusuma akorana na Ndayishimiye. Wakazungu aridoga ati ndabaramukije cyane, hama njewe ku bwanje murabizi ko ata menshi mvuga naho mukunda kunyagiriza ubwicanyi, ariko nubwo mubivuga turabakunda. Ndabizi neza ko muranzi mwarakoze ibishoboka byose ngo muncafuze, ariko nukuri natwe si twebwe turatumwa. Kuba umukozi w'iperereza ajejwe gutorokanya amakuru ntibisigura ko twe nawe twoba abansi, oya. Gusa ikinyamakuru cawe na twebwe kiradufasha, nuko ucushiramwo agashavu n'imizigo kubivugwa. Byiza wogerageza kuko ibinyamakuru byawe birabwa na benshi kandi bikiza benshi cyane, natwe tuba turiko turakora ikibi haraho bigira bikadutabara. Turagukunda rero mu gihe uriko uratabara canke utabariza abarundi, mu gihe utababaje utisunze amacakubiri y'amoko, biraduhimbara. Mbere mu bantu ku bwanje nkunda urimwo, ndafise umushefu atwara ngaha, niyigera akora atabanje kuraba amakuru watangaje. Ni ukuvuga byinshi udusangiza birashikira abategetsi bakuru, ndetse bikagira ingaruka zikomeye cyane, yaba inziza ndetse n'imbi. Bunyoni na Ndayishimiye bapfa umupfumu bahuriyeko, ndetse bagapfa ibyubahiro. Ku bijanye n'urubanza rwa Generali Bunyoni ndetse no kuba yaraciriwe umunyororo wo gupfungwa ubuzima bwe bwose no kwakwa amatungo ye yose, ni ibintu bitangaje kandi biteye ikibazo. Ku kibazo cyo gutembagaza ubutegetsi canke kwica umukuru w'igihugu, Ndayishimiye sibyo na gatoya, ahubwo ni ukutavuga rumwe mu butegetsi bari basangiye. Ibijanye no kuvuga ko yagira amwice hakoreshejwe uburozi sibyo, ahubwo amatwi adusumira bahuriye ku mupfumu umwe bose, kuko uwo mupfumu yahora ari umupfumu wa Ndayishimiye. Niho hace hava kwinubana. Nico gituma banse ko Bunyoni abivugira ku mugaragaro, banse kumumaramara, ndetse banze kwimaramaza imbere y'abarundi.
ariko by'ukuri Ndayishimiye ararengana kandi akorerwa akarenganyo abarundi tutishimira twese abari mu nzego zitandukanye kugeza no kubagumyabanga bakunda igihugu n'umugambwe CNDD FDD. Ndazi abandi ba generali banyegeje amafaranga menshi muhira, hama ibijanye no kumwagiriza amafaranga atungiye muhira, njewe ubwanje ndazi abajenerali nka babiri batunze muhira amafaranga menshi kandi y'agaciro, nabo nibaze babasake kuvuga ngo ibyo gutembagaza ubutegetsi kubera iki generali ntingurirwa bene generali Ndayiziga bamuburiye ngo ahunge kandi bari bazi ko agira atembagaze ubutegetsi bwabo. Ni ibinyoma byambaye ubusa, ahubwo n'iby'inyurana ryo mu butegetsi, ndetse biraboneka neza ko bishobora gukwega akarambaraye. Hama ibisigaye twosaba ko mwokomeza gushira ukuri ahabona kuko ntibyoroshe, ariko mubikore mutarabye amoko, ahubwo muharanire agateka ko murundi uwo ari we wese. Turabashimira cyane ku byo mukora. Icigwa kiri muri buno butumwa bw'uyu mukozi w'iperereza kirahambaye. Hano twakoresheje amajambo Matiyasi yanditse atwandikiye, twakuyemo ibyo tuma amenyekana uwo ari we. Na harya mubona hasigara uburungu, harya hasigara utuntu, twabikoze mu rwego kugira ngo duhishe ko uwo ari we. Hano twakoresheje amajambo ahambaye cyane twahawe n'umukozi w'iperereza. Kubona ubutumwa bwandikwa n'umukozi w'iperereza asanzwe agendera mu banyagihugu byerekana uko abagumyabanga bo bakira iby'urubanza rwa Generali Bunyoni. Bigeze aho batemera ko yapfunzwe azira ibyaha, ahubwo bigeze aho batemera ko Bunyoni yashatse gutembagaza ubutegetsi, ahubwo ko ari nyinyurana riri indani mu butegetsi. Niki kivugwa c'umupfumu Ndayishimiye na Bunyoni boba bahurira yako kirimwo mu nkuru turiko turabategurira, aho tuza kubereka ibintu bitangaje cyane Generali Arengiyome Bunyoni yaba yagirizwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi mu by'ukuri ari remetanya rikomeye cyane ryakorewe mu rugo kwa Ndayishimiye, aho ryagizwemwo uruhara na Angeline Ndayubaha. Amakuru dufise kandi yizewe nuko ibihangange nka byose bikomoka muri CNDD FDD byarahiye bikarengwa bikavuga ko bidashobora kwemera aka karenganyo ka Generali Arengiyome Bunyoni ariko arakorerwa. Amakuru dufise ava mu iperereza rikorera ku kirimba c'umukuru w'igihugu arahambaye, arerekana ingene Perezida Evariste Ndayishimiye mu ndwi iheze yajugumiye abonye audio iturutse kwa Generali Arengiyome Bunyoni. Generali Arengiyome Bunyoni yaramubwiye amajambo akomeye cyane, ndetse amwereka ko naho yibwira ko yamufunze ariko mu by'ukuri atigeze amupfunga. Generali Arengiyome Bunyoni yaragerageje kwereka Perezida Evariste Ndayishimiye ko yakoze amakosa akomeye cyane, kandi agerageza kwereka Generali Evariste Ndayishimiye ko ibyo arimwo uyu munsi abasende FDD bose babibona, kandi ko n'abajenerali bazi ko Ndayishimiye atazabagira umutwe igihe bakemera ko agumya gukuramwo umwe kugeza bose abamaze. Amakuru yahawe na Bunyoni ubwiwe nuko umwanya uwari wose ibintu bishobora guhinduka. Ibi bintu byarababaje cyane Perezida Evariste Ndayishimiye kugeza naho yiyumvira gukura abakozi b'iperereza bose uhereye kuri Generali Ildefonse Habarurema, ariko birangira azo mbaraga azibuze kuko yisanze mu bihangange nka byose bimukikuje bidashigikiye izo mpinduka we yifuzaga gukora kubera ibyo Bunyoni ariko aramukorera. Amakuru ariko aradusumira nuko Generali Arengiyome Bunyoni umwanya n'umwanya ashobora gusohoka ibohero, kandi agasohoka neza akongera agasubizwa iteka yahoranye. Amakuru ahari nuko Ndayishimiye ashobora kumusimbura mu kibanza yararimo, dore ko bamwe mu basende FDD batakinifuza kumva ko ari perezida kubera ikibi ariko arabakorera. Amakuru menshi arerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye atariko arahonyanga abatavuga rumwe n'ubutegetsi gusa, ahubwo ikigaragara cyo nuko ariko arahonyanga na bamwe mu basende FDD b'imbere bahoze batonye ku butegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza. Ibi rero biriko birashavuza bikomeye ibicocoro by'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, akaba ariyo mpamvu biyumvira kumuturumbura ku butegetsi bakoresheje imbaraga
zose zishoboka. Icyo bikora Ndayishimiye nawe si umuntu woroshe, ni umuntu umaze kugira amafaranga menshi cyane, kuko yararonse amafaranga atagira ikitigiri mu ntambara ya Kongo. Yaramaze kuronka amafaranga ava mu butare, ari kuyaronka ari menshi, urabona ko nta na make ari kwinjira mu kigega cya leta. Amasosiyete akomeye yose mu gihugu naye n'umutambukanyi wiwe. Ibijanye no kwinjiza igitoro ntiwareba bimaze kubatungisha cyane. Ibi byose nibyo Perezida Evariste Ndayishimiye nawe ariko arakoresha mu gushaka imbaraga mu ntumbero yo kwikura ko ibihangange bishaka kumutembagaza ku butegetsi. Ni byinshi tubandanya kubatohoreza, byose tukajya tubashikiriza tunyuze ku n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ubashikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.